Haleluya, ndabaramukije bene data aho muri hose, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Ndashimiye Imana data wa twese ku buntu bukomeye isuye kutugirira kugira ngo dusube gusangira namwe ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye, ndagukengurukiye. Urakoze kuko usuye kungirira neza mwami, kugira ngo usuye kuza kuganira na bene data. Mwami Yesu, wimfashe ngwino nshoboze, kandi ukubita ibisigo byose aho byoba bitumbereye hose mu izina rya Yesu. Bije kurwanya ubutumwa bwiza aho byoba hose mu izina ryawe ryera Yesu. Uneshereze unsindire uzobukoze mu izina ryawe ryera Kristo. Amen. Haleluya. Imana nishimwe. Nsubiye kugaruka nshuti zanje, nongera gushimira Imana kuko hariho ikindi Imana yashize ku mutima ngo tuganire namwe. Maze iminsi ndiko ndababwira kwiyerekwa nagize itariki za 28 ukwezi kwa11 muri 2023. Kandi ndashimira Imana ko yashoboje kubivuga kugira ngo usangire namwe ibyo umwami yanyigishije. Imana ishimwe. Mu video yari yaheze naho nari naganiriye namwe kubyerekeye ikiganiro Imana yambwiye ngo ntange. Yabimbwiye mu buryo budasanzwe. Nabonye umuntu aza arambwira, anyereka televiziyo imwe yo mu gihugu kimwe atari ico ngaha, mbona bambarira ngo ntange ikiganiro kivuga kwishengero. Nasenze Imana nibaza nti mbega ishengero umuntu yorivuga kwiki, mbega ishengero ntigiki Imana ishaka ko ndarivuga ko abantu bose babizi. Ishengero ntisi ikintu gishasha ku bantu bazi Imana, kumbure ku bantu batazi Imana, ariko Imana ntacikorera ubusa. Ndashimiye Kristo kuko yabonye ko bikwiye kuvugwa muri iyi myaka canke muri iki gihe turimo. Imana ishimwe. Mu video yarenganye rero ndiko ndavuga ku by'ishengero nari naravuze, ndabisumira mu gatoye kuri bene data batabibonye. Nari naravuze ingene Yohana yerekwa abona Yesu amubarira ko ari we nyene ishengero, kandi yama agenda mu ishengero ryose akamenya ibyaho byose. Imana ishimwe. Narababwiye intasho canke ibyo Yohana yatumwe ku mashengero, ya mashengero ndwi yo muri Aziya yarariyo kiriya gihe. Imana ishimwe ko nabo uyu munsi Imana itwiyumvira ko ikatumenya. Haleluya. Ikabona ko dukwiye kuronka intasho iva mu ijuru, iva ku Mana. Imana nihabwa icubahiro. Yesu rero yarakoze, ni we nyene ishengero nkuko twabibonye. Uyu munsi nongera guca mu ncamake mvuga nti none kubera iki umenga hari amashengero menshi, kubera iki hari amashengero menshi kandi Imana yavuze ko ishengero ari rimwe mu isi yose, ariko ni rimwe mu buryo bwo kwizera kumwe no kuba ari bene Mana bose, ariko mu bundi buryo kubera yuko tutasanzwe turi hamwe twese, bamwe bose bafise aho bari, ariko bose ni bene mugabo umwe. Imana ishimwe. Ishengero ryo muri Sweden, ishengero ryo mu Burundi, ishengero ryo mu Budage, ishengero rya hehe, ni ishengero rimwe rya Kristo. Imana ihabwa icubahiro. Ariko rero bitandukanye n'uyu mugambi isi ya none iriko irafata ngo amashengero yose ngo yegeranirize hamwe. Ndagomba mu ntahure, jewe sindiko ndigisha kubyerekeye ecumenisme. Ndiko ndavuga abo mu ishengero rya Kristo, ni ukuvuga ngo abafise Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, bamwe bafise destination yabo ari mu ijuru, ari iyo bariko baraja. Abo niko ndavuga ko
Yesu yavuze ko ari umubiri wiwe. Ishengero rero ni iki? Ishengero, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ni umubiri wa Kristo, kandi ko ari umubiri wa Kristo, Kristo nawe ni umutwe, ni umutwe w'iryo shengero. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ryaravuze kandi ngo twebwe turi amashami y'uruzabibu, ariko data ni nyene uruzabibu. Imana nihabwa icubahiro. Rero amashami yo ku giti aba ari menshi, kandi ayo mashami yo ku giti ubwo ari menshi rero yose ari kuri ico giti, kandi ishami ryose rironderwa ko ryokwama. Imana ihabwa icubahiro. Rero ishengero, nta muntu ashaka kuba ishengero ari umwe. Ishengero baba ari benshi, ni naka bagize hamwe bakaca baba ishengero. Nk'uko umubiri, basi mufata umubiri wanje nk'uko muwubona, cyangwa ufata uwo mubiri wawe nk'uko uwubona. Umubiri ntabwo ari urugingo rumwe, oya. Umubiri ugizwe n'ingingo nyinshi, ugizwe n'amaso, ugizwe n'amaboko, ugizwe n'amaguru, ugizwe n'umutwe, ugizwe, ariko byose bigize umubiri umwe. Byose biri hamwe niho bica bigira umubiri umwe. Imana nihabwa icubahiro. Dusome ijambo ry'Imana iryo dusanga mu gitabo c'Abikorosayi. Abakorosayi igice ca mbere ku murongo wa 24. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo umutwe w'amajambo uvuga ngo uko Paulo yafatanije igikorwa na Kristo, ubu nezerewe amagorwa yanje yo ku bwanyu, kandi ibyasigaye ku marushwa ya Kristo nanje ndabishitsa mu mubiri wanje. Aho ngomba rero, kubwo umubiri wiwe niwo shengero. Paulo yavuze yuko yabonye amarushwa menshi cyane kubw'umubiri wiwe, kubw'umubiri wa Kristo, kubw'umubiri wa Kristo. Aravuga ati uwo mubiri wa Kristo rero nawo niryo shengero. Amarushwa Paulo yaronse agenda kuvuga ubutumwa, bakamukubita, bakamufunga, bakagira nte, hari kubw'umubiri wa Kristo. Ni ukuvuga ngo hari kubw'ishengero ry'Imana. Yagenda arondera umubiri wa Kristo, yegeranya ishengero ry'Imana. Haleluya. Rero umubiri wa Kristo turabonye ngo niryo shengero ry'Imana. Imana ishimwe. Hanyuma turabonye rero yuko umubiri wa Kristo niryo shengero. None kubera iki usanga hariho ishengero ngaha, irindi hajya, kandi bose bitirirwa ngo ni umubiri wa Kristo, ariko ugasanga batinjirana, kandi ugasanga bataranaramukanya, kandi bitwa ngo ni umubiri wa Kristo? Turabe neza aho umwasi Satani yoba yarinjiriye. Umubiri wa Kristo, nk'uko nabivuze, ni ishengero rya Kristo, kandi nanone sije nabivuze, ni Paulo yabitubariye. Ni ishengero rya Kristo. Hanyuma iryo shengero rya Kristo rero riba rifise umutwe waryo ari Kristo, canke riba rifise centre yaryo ari Kristo. Ariko aya mashengero menshi ndiko ndavuga usanga badafise centre yabo atari Kristo. Abenshi usanga centre yabo arabanyeshengero, canke arabarongozi baye mashengero. Bigatuma rero
aho gukurikira Kristo ahubwo baca bakurikira umuntu. Ibyo nabyo n'akaga gakomeye cyane. Iyo umuntu agiye kwigisha Kristo, niyigishe Kristo, Kristo aba ari wabonekana, ntaba ari wa muntu abonekana. Kuko ari wa muntu abonekanye, ni hahandi ijoro ryose bazoguma gutelefona, nagwaye umutwe nsengera, nagize ibitero binsengera, bimeze gutya nsengera. Kubera iki? Kuko atigishijwe uyo Kristo aruhura imitwaro, uwo Kristo yumva amasengesho. Imana idushoboze kwigisha Kristo neza, abantu bamenye Kristo neza. Iyo abantu batamenye Kristo neza rero, ni bya bindi nababwiye, babona umuntu. Kandi ingorane zo kubona umuntu nazo, umuntu acakora ibintu yinyegeje wa muntu. Akavuga ngo ko pasiteri wanje atambonye, reka ngende ku ruhande, akaja ku ruhande, ugasanga ariko arihereza inzoga. Kubera iki? Kubera yaravye hirya no hino, akabona yuko nta wundi muntu n'umwe yamumenye. Iyo umuntu atafise Kristo nk'itara rimuraba, akaba afise abantu gusa, akavuga ati naka ntiyambonye, uyo muntu ntabwo ari wa Kristo, kuko ntarakamenya Kristo, na Kristo ntaranamumenya. Kuko Kristo n'umutwe w'ishengero, n'umutwe w'ishengero. Ari uwo mutwe rero, uyu muntu ntarakaruha amenya Kristo, ahubwo yamenya abantu. Mwene data uri kuranyumviriza, mbega wamenye abantu canke wamenye Kristo? Wamenye pasiteri wawe canke naho wamenye Kristo? Enda nimutumuze tumenye Kristo. Abakozi b'Imana, Imana ibahumugisha, Imana ibahezagire. Batumenyesheje Kristo, batwigisha kuja kuri Kristo, batwigisha naho batodupangira amasengesho ku rusengero, batwigisha kurondera Imana. Umuntu bigatuma ari iwe afukama agasenga, bigatuma umuntu ari iwe avyuka mwijoro agasenga. Kuki? Kuko bamweretse Kristo. Haleluya, Imana ishimwe. Ngaruke kurindi, niki gituma none abantu benshi hari amasengero menshi hajya na hajya? Ni kubera iki? Abantu benshi bagomba kwiyorohereza. Abantu benshi bagomba kwiyorohereza. Hari mwene data umwe twaganiriye muri iyi minsi, yaranyuguruye amaso cyane. Yaranyuguruye amaso, anyereka ati ingene hari ahantu nyene ngo umupasiteri waho ngo yegeranije amafaranga, abwira abakristo ngo bezane amafaranga kugira ngo bubake urusengero. Abakristo beza bumvira abavyeyi kandi bagakora ico bababariye. Kweri baratanze, ariko y'amahera ntibashoboye kubaka urusengero. Kubera iki? Kubera yuko ico kibanza kitari cabo, cari co babatijije gusa ngo bahakoranire, ariko nticari cabo co kubakwamwo. Abo bantu barakoze neza, ariko uwabakoresheje nawe yari umusuma, yari umunyamanyanga. None bene data, abo bakristo bumva batavunitse umutima, baravunitse umutima. Kubera iki? Kubera yuko uyo muntu yababeshe bakorera Imana, kumbe nabakorera inda yiwe. Muze tumenye Kristo neza. Haleluya. Tumenye Kristo neza, dukurikire Kristo ukuri. Ntitumenye abantu kubwo kubamenya ngo bahava aribo batubera Imana, ariko tubamenye mu buryo bw'uko ari abavyeyi baturongora, ambwa bapana yuko aribo batubera Imana. Imana nihabwa icubahiro. Paulo yaravuze ikindi kintu ku murongo wa kangahe? Ku murongo wa kangahe? Haravuga ngo mwirinde ngo ntihagire ubagira imbohe. Imana ishimwe. Ngo mwirinde ntihagire ubagira imbohe. Ni Abikolosayi 2 ku murongo w'8. Ntihagire ubagira imbohe, abanyagishije ubwenge bw'abantu, ari bihendo vy'ubusa, bikurikira akaronda k'imigenzo y'abantu, bikurikira ivya mbere byo mw'isi, bidakurikira Kristo.
mwirinde ntihagire ubagira imbohe abanyagishije ubwenge bwabo ababwira kwitondera ibintu no gukurikira ibintu bitajanye n'ubwami bw'Imana, bitajanye n'ubwami bw'Imana. Aha ndiko ndavuga ngo bitajanye n'ubwami bw'Imana, ndiko ndashaka kwerekana za nsengero mwumva ziriko ziragwira, nuko hariho ibintu byinshi bagende barekura bakarekurira abakristo ngo babibemwo kandi bitajanye n'ubwami bw'Imana, ariko gusa ari kugira ngo babohore abakristo basa nk'ababoshwe, ariko ntibaboshwe. Nimba Kristo yarakuboshe ninde wundi yo kubohora? Niba ijambo ry'Imana ryarakuboshe ni iki kindi cyo kubohora? Imana idufashe rero. Abo bantu rero batumwe na Satani, ntabwo batumwe n'Imana, kuko bariko baregeranya abantu babizeza ngo bariko baraja mu ijuru, naho bariko baraja mu irimbukiro. Nyumviriza mwene data uri kurankurikira, Kristo yantumye ngo igisha ishengero. Ishengero ni iki? Ishengero si dini. Ntugahagarara hajya uvuge ngo idini ryanje ntiryabimbujije, aho nsengera ntibabimbujije. Mbega aho usengera bafise Imana yaho? Si Imana rurema yo mu ijuru? Niba ari Imana ya rurema yo mu ijuru, Bibiliya yakubariye gute? Imana idufashe, Imana itugirire neza. Hari amasengero menshi ariko aregeranya urwaruka rwinshi, kandi ko bariko barabatwara mu irimbukiro, bariko barabajana kwa Satani. Kandi abo bantu barakobeje, kandi Satani nawe abaha amahera menshi cyane, kuko bariko baramukorera igikorwa. Mwene data b'amaso, niki kigutuma ubuza reka kuja gusengera hajya ngo nambaye amameshe ngo hariya baca bandaba? None amameshe niki? Niyo mishatsi yawe? ngo hajya ngo ntibakunda abantu bambara amapantaro, ngo hajya amapantaro. Mwene data, niba utaramenya Yesu sawa, ariko niba waramenye Yesu, ntaco Yesu yakubwiye. Ufise mpwemu yera, ntaco mpwemu yakubariye. Ntukagombe kwigira uwuzi ubwenge gusumba Bibiliya. Raba Bibiliya urabica Imana yakubariye, usenge wumva ico mpwemu yera yakubariye. Sindiko ndavuga ngo abambara ibyo bintu canke abakora ibyo bintu tubareke, tubanke, tubatuke, canke n'abapagani bazoja mu muriro. Oya, si ibyo ndiko ndavuga. Ndiko ndavuga ngo niba waramenye Kristo Yesu, ukamenya Yesu, wahora ugendera mu ngeso kanaka, wahora ugendera mu busambanyi, wahora ugendera mu bubeshi, wahora ugendera mu kwambara uko wishakira, wambara impuzu zatira abahungu n'ibindi n'ibindi, wahora ukora ibyo bintu ufise objectif yawe wari ufise ukiri mwisi. Ubu ko wamaze kumenya Imana, enda mwene data hindura. Hari abandi rero nabo bavuga ngo yangu ubu naramenye Yesu, ngo Yesu aba mu mutima, agaca agenda akagenda yambaye ubusa, akagenda yambaye izo mpuzu ziri sexy imbere y'abantu, kandi ku munwa naho ariko aravuga Yesu. Yesu azogukubita atababarira nutihana. Ntawe ukeneye kuraba ingene Imana yakubumbye neza yarakoze. Niba ufise umugabo wawe azobishima, niwe Imana yabiremeye. Ariko ntabwo yakuremeye ngo ugende ngo abantu bose babone. Oya, Imana idutabare. Mwene data, numva mbabaye mu mutima, kubera yuko abantu benshi bariko baraja mu muriro kandi bari bicaye mu ngoro y'Imana. Ariko pasiteri ntiyubahuke kubivuga, kuko abivuze boca bose bakagenda. None byo kumarira iki mukozi w'Imana kwegeranya abantu bose ntubabwize ukuri ngo bahindukire bave mu byaha? Mbona Yesu yatubumbye turi beza, aragahora asenga umwami wacu, yaduhaye ibidukwiye byose. Mbere yavuze ngo dusa nawe. Imana ishimwe. Uko yakugize nuko nyene nibyo ukwiye gushimira, kandi ni byiza. Ntidukwiye gusa twese, kuko Imana yaturemye mu butandukane. Bamwe bari inzobe, abandi barirabura, bamwe ni barebare, abandi ni bagufi. Ibyo byose Imana yabikoze mu cubahiro cayo. Ni nka kwa kundi igira ishurwe rimwe rikera, irindi rigatukura.
nuko turi bene Mana mu buryo butandukanye ntaco bidutwaye. Imana ishimwe. Kugira ngo umuntu afate agira amaproduit yihinduze, ngo agire inzobe, ngo agire urukara rwera, ngo agire uruhu rwera. Mana we, kugira ngo bigende gute? Ngo yango je ndirabura cane. Waruzi ko rebandi bantu bifuza kwirabura ariko bakabibura. Uzongenda uri abazungu ingene bagira, birirwa biyanikiye ku zuba bariko bararondera kugira bapfume bagira umubiri usa nkaho uba wirabura na gatoya, ariko bakabibura. Ngwino dukunde Yesu uko turi, dukunde Yesu uko tumeze. Hanyuma uko umwami yatubwize twambare twikwize. Wambare wikwize mu buryo bwo hanze, wambare wikwize. Hanyuma mu buryo bwo mu mutima, kuko umutima niwo uzobona Imana, twambare twikwize. Twambare twikwize mu buryo bwo mu mutima, kuko umutima niwo uzobona Imana. Uyu mubiri wowo nefi naha mu butaka, naha mwivu, bazoduhamba tuzobora, ariko umutima uzobona Imana. Ariko ikibabaje nuko uyu mubiri ushobora gukwegera umutima ntuzobona Imana kubera umubiri. Urambara uti gute? Uyu mubiri urashaka gukwegera ntuzobona Imana, kubera uko kuntu wambaye ushobora kwikururira ko abantu bose, abantu ukabatwara mu busambanyi. Wahereye mu gatondo ukava ngahi wawe ugiye ku isoko, abo mwahuye bose mwijoro bakakurarako, ntabo wavugishije nta na kimwe, ariko ubusambanyi wabateye bungana nubwo bari bafise. None imbere y'Imana uzobyishura gute? Urashaka kuvuga uti sije nabateye? Ninde? Imana idufasha. Hari ibyaha dukora ntubone ko wabikoze, ariko wabikoze, kandi Imana izobiguharura kuko byakoretse kubera wewe. Yesu adufasha. Ishengero ry'umwami, abari muri Kristo, abafise nka Kristo nk'umutwe, ariwe abarongora, ariwe shefu wabo, abo ngabo nibo ndiko ndavuga. Muri iyi minsi nagize indoto, mbona akantu gatonyi cyane kantangaje. Mbona umukobwa afise amameshe, afise ya mishatsi itsivye, hanyuma yambaye n'agapantaro k'akajinsi kamufashe, mbona ariko aragenda. Hanyuma rero numva uwundi muntu ambwira ngo yongo wabonye naka. Nca ndavuga nte ngo yongo mbega ngo urazi ngo ko yiga theology, ngo yiga ijambo ry'Imana, yiga theology. Ndavuga nti ntiyoni nivyo, ntiyoni Imana ishimwe. Nca numva ndamukunze, ngo twirukanga tumuhagarike tumuramutse. Jewe sinitaye kubyo yambaye n'ingene ameze, gusa ko numvise ngo yiga theology, nca nibaza ntiyongira yarakijijwe, yihanye, yaramenye Yesu, nico gituma agomba kumenya ijambo ry'Imana ngo agende kuryamamaza. Ubundi twari kumwe acambwira ngo ujye ngubona hari Yesu yamenye, ngo uyo Yesu yamenye ni wahehe, ngo Yesu ngo atashe kumuhindura. Kumubona gusa bimweretse yuko nta Yesu yamenye, ngo niba yaramumenye Yesu atashe kumuhindura, ngo uwo ni Yesu wahehe. Hanyuma nca mbona ndiko ndamubwira, ubwo nyene nca mpabwa indirimbo ivuga ngo Yesu ngo azomushirira umuntu imbere, azomushirira umuntu mu nzira yiwe, azomwigisha, azohinduka. Uyu munsi naho ubona atarahinduka, Yesu azomushirira umuntu mu nzira, bahure baganire, amwumvishe, hanyuma ahinduke. Mugabo si byiza kumuca umwanka ngo nuko ameze uko. Si byiza guca umwigiza kure ngo Yesu atamuhinduye, ngo ni Yesu wahehe. Oya, igikuru yamenye Yesu akaba yihanye, ico nico ciza, ico niyo base ya byose. Hanyuma ibisigaye navyo mpwemu yeragenda aratwigisha dukura ko kamwe kamwe. None uko tumeze ugira ngo twone uko twamye? Wapi, siko twamye. Hari aho twavuye naho dushitse uyu munsi, kandi nawe ukumeze
Yesu azogenda aguhindura gushika aho uzoshika nkuko ashaka. Imana ishimwe. Rero imbere ya byose ntidushiremwo urwango no gusunika bene data ngo nuko tutameze kumwe, ahubwo kuko bamenye Yesu tubegere, tubagumbire, dukundane. Ibisigaye umwami azobashirira abantu imbere, bazogenda barabigisha kandi bizokunda. Imana ishimwe. Tubandanye. Ishengero ry'umwami. Ishengero ry'umwami nkuko twabibonye rero yuko ari umubiri wa Kristo. Dusome hano ku murongo Abakolosayi igice ca 2 ku murongo wa 6 turabe ngene havuga ngo nuko nkuko mwakiriye Kristo Yesu mwami wacu muba ariko mugendera muri we. Haleluya. Nkuko mwamwakiriye aba ariko mugendera muri we. Ku murongo w'7 ngo mushinze imizi muri we. Dushinze imizi muri Kristo tutarishinze ku bandi bantu, mwubakwa muri we. Haleluya. Mushikamishijwe n'ukwizera nkuko mwigishijwe, murushirizaho gushima. Ngo mushikamishijwe n'ukwizera nkuko mwigishijwe. Imana ishimwe. Tugendera muri Kristo, tugakurira muri we. Ariko niki gituma tutabivamwo? Dushikamishwa n'ukwizera kw'ibyo batwigishije. Mugenzi, inshuti yanje, mukozi w'Imana, ubandanye wigisha abantu bamenye Yesu, bamwizere, bamukurikire. Ivyo kumumenya bizotuma bashikama mu nzira y'Imana. Haleluya. Kumumenya uyu Yesu bizotuma batanyiganyiga naho boja mu bintu bibahungabanya bingana gute, kuko bamumenye. Uko kwizera kuzobatuma bashikama. Amina. Imana ishimwe. Nkuko twamumenye rero, mwene data, nkuko wamenye Yesu, nkuko wamumenye ikaguharira ibyaha yanzigo na ryashari, Yesu akaguhaye mahoro ufise mu mutima, akakwigisha gusenga. Haleluya. Akwigishe no kugira ingeso nziza mu nyambaro naho. Ntuse n'abapagani ngo bahave bakwigiza inyuma kubera gusa bakubonye. Ngo Yesu ataguhinduye ni Yesu wa hehe. Nariko navuga babandi bariko barakwegera abantu mu muriro. Abo nibo bafise abana benshi cyane, bakabakwega ngo ngwino, bakabigisha ijambo ry'Imana, ariko bakabigisha ijambo ry'Imana ritazobashikana ku bwami bw'Imana, rizobatangira ku irembo. Imana idufasha. Mwene data, uriko uraririmba, uriko urasenga nivyo, ariko senga ubaza Imana uti Mana, niki co ntuma njewe ntemerwa mu bwami bwawe? Usenga ivyo, urabe ivyo umwami azokubarira. Yesu aravuga, kandi umwami azokubwira uti mwami nyereka ni giki ubona nkora co ntuma ntemererwa kwinjira mu bwami bwawe. Yesu azokubarira. Imana ishimwe. Kandi niyakubarira ndabizi neza kuzoca ubireka, uzoca uhindura. Kuko abantu bakubwiye birashoboka ko badashaka kugukonvenga. Birashoboka ko ucuraba uti none naka wewe simbona avugishwa n'Imana. Naka wewe si pasiteri ko mbona ameze gutya na gutya. Muraza gahere nikiwe ngene kamubera. Kubera iki naka we ntukavuge ngo naka. Kuko naka nta juru yaranguye. Nta muntu yaranguye ijuru. Akiri kuri iyi si nta waranguye ijuru. Naho turi muri Kristo tubwiza kunigana, kuko Satani nawe arondera uburyo bwose bwo kutugwisha. Numvise abantu bigisha bavuga ngo bamaze kumenya Yesu ngo ntibashobora kumuvamwo. Baribesha. Ati kugenda no kubona. Narabonye umuntu w'Imana yigishije, umukozi w'Imana arigisha, avuga ngo waramenye Yesu, ngo naho wokora icaha, ngo siwe ukigikora, ahubwo ni icaha kikubamwo. None ico caha kikubamwo kandi waramenye Yesu.
Yesu abana n'ibyaha muri wewe. Imana idufashe. Akagomba kwerekana ngo nta ngorane kuba amaze kumenya Imana, ngo wewe ngo uwo si wewe ukigikora, ngo nuwundi akubamwo, ngo ariko wewe waramaze kumenya Imana. Imana idutabara. Ivyo bica bituma abantu benshi bavuga ngo twarakijijwe, hanyuma rero muri narakijijwe akabandanya akora vya bindi, ariko suko. Abantu b'Imana duhindukire, jambo ry'Imana yavuze ngo dukurire muri we, tugendere muri we, dukurire muri we. Haleluya. Mwene da tugendere muri we, ukurire muri we. Imana ishimwe. Kuko turaba Kristo, twabaye ab'umwami Imana. Ntituciganza, ntituciragira, turaba Kristo. Imana ihabwa icubahiro. Ngo nuko rero, ngo nkuko mwakiriye Yesu Kristo, muba ariko mugendera muri we. Imana ishimwe. Kandi ngo mwirinde umuntu wese agomba kubagira imbohe yiwe. Hanyuma ku murongo w'icenda haravuga ngo kuko muri we ariho haba ukunengesera kose k'ubumana mu buryo bw'umubiri. Muri we niho haba ukunengesera kose k'ubumana. Data nahabwa icubahiro. Ku murongo w'icumi ngo kandi munengeserezwa no kumubamwo niwe mutwe w'ubukuru bwose n'ububasha bwose. Ngo munengeserezwa no kumubamwo. Kunengesera ngira ngo abantu barutse vuba ntibabizi. Kunengesera ni ikintu bavuga ngo kiranengeseye, no kuvuga ikintu cuzuye kigeze no kubunwa. Ati munengeserezwa no kumubamwo. Kuba muri Kristo kabamwo bizotuma wuzura mu nshuti yanje, bizotuma wuzura. Imana nihabwa icubahiro. Igice ca gatatu, Abakolosayi igice ca gatatu ku murongo wa 4 havuga ngo Kristo niwe bugingo bwacu. Haleluya. Kristo niwe bugingo bwacu. Imana ishimwe. Kristo niwe bugingo bwacu. Ubugingo butandukanye n'impuzu nambara. Ubugingo butandukanye n'ibyo kurya njya. Ubugingo. Ariko kandi Kristo ariwe bugingo bwanje, ariwe bugingo bwawe. Umurya ku murango no mwijoro uzoca umera nkawe. Uzoca wiga kuvuga neza, uzoca wiga kwambara neza, uzoca wiga kubaha abantu, wige kuba umugwaneza. Ingeso zose nziza zokubamwo kubwa Kristo, niba Kristo ariwe bugingo bwawe. Imana nishimwe. Ngo Kristo niwe bugingo bwacu, niyerekanwa namwe muzoca mwerekanwa muri kumwe nawe mu bwiza. Imana ishimwe. Yesu niyerekanwa, natwe tuzokwerekanwa turi kumwe nawe. Inshuti yanje ndakwifuriza kuzokwerekanwa n'umwami wacu ahazozira, kuko ubugingo bwawe bwashushanijwe n'ubwa Kristo. Ubugingo bwawe bwahishijwe mu bugingo bwa Kristo. Nukuvuga ngo umwe na Kristo muri umwe. Nukuvuga ngo Yesu Kristo ari muri wewe. Haleluya. Imana ishimwe. Hanyuma hariya ku murongo w'8, Abakolosayi igice ca gatatu ku murongo w'8 havuga ngo iki? Havuga ngo ariko noneho mwiyambure nibi: ishavu, kujingitwa, urwanko rw'ubusa, gucokorana, kandi ntihakagira amajambo ateye isoni ava mu kanwa kanyu. Imana ishimwe. Abafise ubugingo bwa Kristo muri bo, Imana ihabwa icubahiro. Abafise ubugingo bwa Kristo muri bo, nukuvuga ngo hariho ibyo bahinduye, hariho ibyahindutse muri bo. Bafise ubugingo bushasha,
bafise imvugo nshasha, rya shavu ryaraheze, ya manyama yaraheze, bwa bwibone bwaraheze, rwa rwanko rwaragiye, ya nyota y'inzoga yaraheze, bwa busambanyi bwaraheze, bimwe byo kugwisha abandi byaraheze, byose byaraheze. Imana nishimwe. Nguko uko umuntu akwiye kugendera muri Kristo. Waba uri wenyene canke waba uri ku rugendo, waba uri mu nzu canke waba uri hanze. Abantu benshi bakunda kubabara ngo ngo naka sinzi ahari, umugabo wanje sinzi ahari, none nk'uko namutelefone nkamubura, nkuba ari mu biki? Ari mu biki? Ugira ubwoba bwiki? Niba ari muri Kristo Yesu, ahari hose ni mu mahoro n'amahoro, ku bwa Kristo amuzigamye no ku bwa Kristo agenderamwo. Ariko niba ata Kristo ari muri we, ngomba wiganyire, iyumvira ibyo ushaka byose, ntaco uri buhinduremo. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Niba ari muri Kristo Yesu, ntugire ubwoba, ntugire ubwoba, kuko Kristo amuzigama ahari hose. Ndibuka igihe nari ngomba kugira mariage, muri iyo minsi rero murazi ko abakobwa canke abantu bagire mariage bafise ukuntu nyene baza baragendera ku muhungu amubaza none ibi bizogenda gute, ibi navyo bihagaze gute. Hanyuma rero umukozi w'Imana umwe aramanura Imana imuhezagire, aramanura ngo Françoise ngo niwagenda ngo kamanuka i Bujumbura, ico gihe nakorera ruguru, ngo wirinde ntuzugende mu nzu yiwe. Ati kuko biragoye. Kandi kweli yaramanuye neza, ariko nca ndamubwira nti mukozi w'Imana ntugire ubwoba, jewe sintinya les quatre murs, sintinya kuba ndi muri chambre ngo turi kumwe n'umuntu canke ngo turi kumwe na naka ndi jenyene. Oya, ico sico ntinya, ahubwo ico ntinya ijisho ry'Imana rimbona ndi jenyene, rikambona ndi mu bandi, rikambona ndaho hantu jenyene, rikambona. Iryo rero niryo ntinya gusumba ibindi byose. Rero kuko n'ibyaha no hanze en plein air wobikoreraho. Bangahe bahora bakora iby'ubuhumbu bari hanze, abantu babacira handi barorera, canke bangahe bavugana reka ni byinshi. Ariko ico umuntu aba kimunezera nuko yubaha Imana, uri wenyene canke uri mu bantu, uri aho bakubona canke aba batakubona. Canabwira ni mukozi w'Imana humura, jewe nubaha Imana data wa twese. Aca arahumura kweli, Imana ishimwe. Ariko yamanuye neza, Imana imuhe umugisha. Rero dukurire muri we, tugendere muri we. Hanyuma ngira ngo duheraheze ku kirino cigwa cacu c'ishengero ry'Imana. Ishengero ry'Imana n'abantu bagendera mu buntu bw'Imana, bafise Kristo nk'umutwe wabo, kandi aho bari hose n'abavukanye ni bene Imana. Ariko aba bose ubona amashengero suko bose bakorera Imana, wapi, kandi suko bose ari bene Imana. Oya. Kandi ico dukwiye kumenya, dukwiye kugendana ubwenge, dukwiye kugendana ubwenge. N'imvugo zacu zikaba ari imvugo zirongowe n'amavuta y'Imana. Erega Yesu twabonye yaraduhinduye mu buryo bwose. Ushobora kuba wari umuntu ugenda uratukana, ugenda ufise amahane, ariko uyu munsi wamenye Yesu, wobwitukana kweli, wobubwiba kwego washano we, baba we, Imana ibabarire, we wagiye biki weraba we, ibyo bintu byawe bikikubamwe, subira ugenda usenge. Hari ibintu utabukivuga, ururimi rwarahindutse, kamere yarahindutse, kuko nibyo wakunda kera uyu munsi sibyo ugikunda. N'abagenzi wari ufise kera mwakundana muri bya bindi si mugifise, byarahindutse. None rero bene data, shengero ry'Umwami wacu Yesu Kristo,
mwebwe twubatse umubiri wa Kristo dukundane, tugendane urukundo rw'Imana, dusengeranirana, dusengera abera bose. Niko Pawulo yavuze ati musengera abera bose. Ntusengera abo nyene mwicaranye gusa, ariko usengera umugeni wa Kristo muri rusange, kuko uyo ni wagiye kumva inzamba. Aho inzamba igiye kuzira uwo ni wazoyumva. Nuko rero dukore dukovye kandi dukorana urukundo, dukunda bene data. Nubona hariho mwene data ariko aragenda kutariko, ica mbere banze uhakikishe mbese yaramenye Imana. Niba yaramenye Imana umwegere mu rukundo. Kandi niba yaramenye Imana ntazogushimura uri muhanura. Oya, azokubwizanya ubugwaneza ati ndabizi mugabo nanje ndiko ndasenga Imana bisobanure ndavyumve. Ivyo mbariye ntibinkomveze. Kandi usenga Imana koko kandi Imana izokubwira. Imana iduhezagire, Imana iduhe umugisha. Reka mpereze kuri uyu murongo. Uyu murongo wo mu Bakolosayi igice ca 4 ku murongo w'17 haravuga ngo kandi muzobarire Arukipo muti urabe igikorwa wahawe mu mwami wacu ukirangize neza. Imana ishimwe. Nanje uko niko mbwiye bene data abo dukorana umurimo w'Imana. Bene data bamanze kumenya Yesu. Bene data bakorera umwami Yesu. Bene data murazwi ishinga n'igikorwa c'Imana. Ndababwiye ngo umwami Imana adushoboze twese, muntu wese arangure igikorwa yahawe n'umwami Yesu, agiheze, agikore neza, agisozere neza. Imana y'ububasha ibahezagire mwese. Shengero ry'umwami ndabakunda, kandi nizere yuko ibyo navuze bitatsitaje umuntu n'umwe, ahubwo byabafashije. N'ubundi wese uzoshishikare kumusengera nubona agenda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Niba agenda atagenda nk'uko rivuga kandi yitirirwa Yesu, ushishikare kumusengera. Namwe bakozi b'Imana, uhoraho Imana abaha umugisha, ushishikare umurimo wa data. Mana yera y'ubutwari, ndagushimiye, ndagukengurukiye. Urakoze ko wabanye nanje, urakoze ko wanshoboje. Hezagira rino jambo abaryumvise ribagirira ikimazi, kandi Mana uri kure n'uri hafi wese bize bimufashe. Mu izina ryawe ryera Yesu mpemu yera asobanura ibyo ntashoboye gusobanura, kandi umuntu wese Yesu akugomba ko ikimenyetso c'ivyiza ukimwereke. Urakoze mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Inomero za telefone ni za zindi ni +46 768 0065 46. Kandi ishene turiko ni ishene Habonayo. Imana iduhana umugisha namwe, amen.